Muri ico kiganiro Torera Burundi bw'ejo abajeje intwaro n'abanyagihugu barashikirije amakenga bafise ko migwi iraririba ikongera ikica mu makomine ya Bujumbura. Abaserukira imigambwe muri komine ya Mugongomanga baremeza ko ico kibazo bacumva kumwe uhereye muri CNDD-FDD bemeza ko yari kibazo gikomeye. Iyo kitaba ari kibazo cy'umutekano nuko n'abashikiranganje babiri ari kuza guhaguruka ngo waze muri no komine iwacu. Hanyuma kandi ntabyo umugabo CNDD-FDD ni utwara nta mugabo utwara uri ku masoba yo soza kwigwanya. Ico rero ico tushobora kumva ko umuntu bavuga ngo hari nibi ivyo je ntabyo nashigikira. Naho babihuriza ko bose ikibazo bafise nuko abafashwe bajanwa mu minwe y'igipolisi ariko abanyagihugu ntibamenye ugo babaciriye. Ico kibazo kigasangirwa n'abatware kumwe n'abanyagihugu. Mugabo vyiza twasaba ko bosubira bakagaruka bakatubarira icavuyemo. Uwo twafashe twamufashe dusanze abandi yavuze iki tubona bibereye iki hobiki natwe tugasubiza umutima mu nda. Haro tushobora dusubiza tutigira vyoba n'ubu ntidushobora kumenya ko baba nk'ubu tweko nk'abo bafashe uwo muntu bakamufatira ahoye ku musozi wa Kananira tuguma tugira tuti n'ubu baracari hahana nta mutekano dushobora kugira. Kumenya icyo bafashwe babakoresheje ngo vyotuma abanyagihugu bamenya ingene bigira inama yo kugwanya iyo migwi. Rero nagomba mvuge yuko hariho abantu gushika ubuye kuri ino saha turamaze gufata abantu 15 na batandatu ayo kubera ari wafashwe ejo wafashwe yafatiwe muri zone Mugongo. Umva rero twe tubashikiriza inyamirano bizejejwe gukora amatohoza. Aba OPG barafise inzego zibarongoye zo mu gipolisi kandi turazi n'abanyene iyo amaraporo bayatanga muri parke. Twagira rero turondere ukuntu dukorana na parke kugira ngo baduha amaraporo tushikiriza abanyagihugu yuko ba bantu basanze bera canke basanze ari abahanwe. Ngo vyotuma kandi ukwitiranya ibintu bihera abo bantu bakitwa izina ryabo ryaciye mu matohozwa. Turakeneye ko leta yo bihagurukira kugira ngo ishikire abanyagihugu bo bamaze guhaguruka kugira ngo bagwanirize umwanzi hamwe bafatanye mu nda. Ivyo tukaba tubishima cyane ariko bafate mu mugongo bongere bagire amatohoza yabo bose bamaze gufatwa hanyuma bamenyesha barundi ivyo bintu byari vyo kandi bavire hasi rimwe kwa kundi bavuga inyabune ico gikorwa bagihagurukire iyo nyabune ikore koko hanyuma aba bantu bitwaje ibigwanisho bave mu nzira. Abari muri ico kiganiro bose barumvikanye gukomeza inyabune bagasaba leta ariko kubahiriza umutekano w'abanyagihugu bayo.